nina miaka 7 na mke wangu, lakini kila hakipata ujauzito lazima utachomoka tu, lazima utachomoka tu, lazima utachomoka tu. Yani kila hakipata tu ujauzito nikisha kiota kitu kama hicho. Nikiota tu mimba imechomoka na inachomoka kweli. Urumva ikibazo iyo cyuteye kiraza. Kandi iyo cyirukanye kiragenda. Abarundi bavuga wihanganye amira ibinoze. Kandi kwihangana kuko ariko kose Imana irafasha. Kandi iyo yihanganye kandi Imana iramufasha. Kuko ukuvyara umuntu aravyara ahawe n'Imana, habyara Imana. Uko arose ndazikoroka nareke kuyumvira ivyiyumviro bitabaho. So kuvuga ati tuvuge tuje mu bintu ngo yarozwe yagize gute nyina wiwe akavuga kuno kurya nishavu ry'umuvyeyi. Kandi ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirara. Yes bakunzi banyishu media hano kandi kuze John Mr Twitter mbere ya kamera ndabaramukije ivanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr Twitter kandi nagarutse ndabazana makuru meza atoboye ameze fresh akosoye atamakosa ari mu ndero hagati atangorane nimwe ari mu rero bakunzi banyishu media naje hano kugira ngo nkuko twavyemeje abakunzi banyishu media hamwe na inyishu media company turi hano kugira ngo tori ibibazo by'abantu bigiye bitandukanye bigiye biba hirya no hino murazi ingorane zabaye ubushize nari nahuye n'umumama raho yari yagize ikibazo cy'umukazana wiwe aho mukazana yamwagiza ko atavyara agashaka kumufata nabi mukazana nawe bagashwana bigakomera rero bakunzi banyishu media uno munsi nagiriwe ibakwe ryo guhura n'umugabo wa mwigeme wa wundi bavuga ko amazi imyaka 7 mu rugo akaba ataravyara na inasenge uno muhungu rero nari je twahuriye mu ibabara kubera nari narigeze kumubona rero twahuriye mu ibabara ndamubona ndavuga ati ujya mutipe nashobora kuncika tegezwa kuma makuru kubiriko biraba mu muryango wabo rero bakunzi banyishu media tubane hamwe Mr Twitter bandaye kudukurikirana ntibage kugira subscribe hajya ahantu ufyonde ko kugira ngo ubandaye yo ibiganiro vyacu ko ukende ko bwije rukurikirane ingene rumeze uko ubudasiba turi kumwe rero n'umuvyeyi mama uko bien ndashima uravuga ikirundi cyose ndabivuga aho nabivuga ntiruta kwishura ego aho n'amatavya y'amavuta bro bite salama tu bosi wewe ongea Kiswahili tu kama kawaida gisi unavyokisikia yani manake kirundi hakuna hata kidogo yani kirundi pole pole tu ukisikia kutokana ni kitu ambacho nimekiishi hemo lakini nakizoea tu kukisikia lakini ukiongea bado okay sawa bakunzi ya Yesu media rero uno mutipe ni wa mutipe w'umugabo wa mwigeme nambie kwanza mke wako ni aje ni mambo tu kama gisi unavyosikia na gisi ambavyo mshajionea kutokana na wanakuambia ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni na ndo naanza kujionea ndugu yangu sasa kwa hapa umekuja ni kwa nani kwanza ya hapa ni kwa shangazi yangu kutokana na huyu na mama ni kama wapishani ya penye pako huyu na ndo penye pako mzazi wangu ndio so hata na huyu anaweza kanishauri ndio maana nimefika hapa ili niangalie gisi ya kupata ushauri kutoka kwake ndio na mama yako pia ni mkali kweli mimi nimeona iko sana wewe unamuogopa pia wanakuambia mama ni mama lazima utamuogopa kutokana hata na radhi ya mama inashika mapema sana ndio unaona rero uno ni nasenge wabo bari kumwe mama umeze neza wambwiye ko umeze neza ndashima uno muhungu wawe ingorane afise urayizi wewe ingorane afise niyo aje kunyitura ndamuhanure icyo bro unaweza kutuambia tatizo lenye lipo we ingorane ofisi umbwire shangazi wa ya tatizo lenye lipo ni kutokana na mambo ya uzazi kutokana wanakuambia familia ni kama ili kamilike kwa familia ni mtoto ndio na toka mpaka gisi tumeikaa mimi na mke wangu mpaka kwa sasa hivi nina miaka 7 na mke wangu lakini kila hakipata ujauzito lazima utachomoka tu yani kila hakipata tu ujauzito nikisha kiota kitu kama hicho nikiota tu mimba imechomoka na inachomoka kweli yani mpaka sasa hivi ni kitu ambacho nimeshaikaa chini nimefikiria nimeona wapi sijapata ufumbuzi kweli na unamwambiaka kama hiyo ujauzito umeota kama unatoka sisi wenyewe huwa tunatoka hospitali tunapima kila kitu na nahakikisha yuko na mimba so nikishaota kile kitu na lazima tukitatokea hata na yeye anakifahamu kitu kama hicho anafahamu kama ukiota tu mimba inatoka mbona hiyo ni kazi kubwa mama uvyumva gute uyu muhungu wawe arafise ikibazo urumva ikibazo iyo cyuteye kiraza kandi iyo cyirukanye kiragenda abarundi bavuga
wihanganye amira ibinoze. Amira ibinoze. Kandi kwihangana kuko ariko kose Imana irafasha. Kandi iyo yihanganye kandi Imana iramufasha. Kuko ukuvyara umuntu aravyara ahawe n'Imana, habyara Imana. Uko arose inda zikoroka nareke kuyumvira ivyiyumviro bitabaho. So kuvuga ati tuvuge tuje mu bintu ngo yarozwe yagize gute nyina wiwe akavuga ukuntu kuno kurya nishavu ry'umuvyeyi. Kandi ishavu ry'umuvyeyi ririrwa ntirirara. Je no muhanura abandanye kwihangana. Ikibazo gihari nuko mama w'uyu muhungu ariko araturubika umukazana wiwe. Bwa mbere ho yavuze ngo umukazana wiwe arutwa akamaro n'akayabo batunze mu nzu. Ngo kubera ko karafata imbeba ariko wewe ntacamaze atari kurya no kuryama. Urumva? Mera nkuyegeza microphone. Kuko umuvyeyi ni nk'umuvyeyi tumuha 100% nk'umuvyeyi. Mugabo hari igihe umuvyeyi atovyihanganira. Mugabo jewe inasenge kuko ndamuhanuye. Naje yubakane n'umugore izo ndaziguma zikoroka ngira iwe umuvyeyi hari cyo yoba yiyumvira kuri we. Mugabo ndazi ko Imana iza kumuha abandanye kubana n'umugore bubakane. None mama wewe wishire mu ruhande rwiyo uyu yavutse ari umwe kuri ujya mu mama hama gacabura umwuzukuru kuri uyu nyene wewe wumva wo vyifatamwe gute? Naho yoba yavutse ari umwe urashobora kuvyara abana 10 kandi bose ukabarera bose bagapfu babona. Ugasigara numwe cyangwa umwana bose ukababura. Urumva? Rero imibabaro iri hose. Rero ko avyara akorora cyangwa arose umwana inda igakoroka. Ivyo vyiyumvira bireke. Kandi birashika. Ari ukurogwa, ari nyina amuroga. Byose naje ku Mana naje ku masengesho. Aje ku mavi kandi byose birashoboka. Yego none bro. Wewe ku bwawe wiyumvira iki ku mugore wawe ko aguma inda ziwe zibura ruko wabirose? Nibaza ko hari ingorane zoba ziva mu muryango iwanyu apana ku mugore wawe. Acha tu niseme ukweli ndugu yangu. Wanakwambia alichopanga Mungu mwanadamu kulipangua hawa. Yani hawezi hata kwa dakika moja. Ila Mungu akiamua kupangua ni kwa dakika yani aishike hata 0. Unaona? So miki vyangu naona tu kama Mungu bado hajapanga kitu kama hicho kitokee. Hajapanga wewe uzae. Hawate mtoto. Kuzaa inawezekana lakini kwa yeye mke wangu kushika ujauzito ni kitu chenye mimi naona Mungu bado hajataka. Ama mke wako njoo hana uwezo wa kutunza ujauzito? Changu mgore wana hana capacity afisi. Yani mimi hapo kidogo yani gitereko kivyangu mimi hapo. Unda naweza yani nikawauliza wa daktari kutokana hao ndio wenye uwezo wote. Kutokana wenyewe ndio wamepewa akili nyingi kutushinda sisi ambao tuko tunawapelekea kila kitu ya. Ndio mama, wewe umaze kuvyara wewe? Yego. Kwa saba none ivyo babiva kugira ngo indazi gume zikoroka. Kubera kizabandi zitakoroka. Urumva? Nubaga ko aramangetengete ari ngaho. Amangetengete arashobora kubamo. Mbese umusengezana wanje ngira ndamubaze. Yaramaze kuza kubona n'umuganga. Mujibu. Ya. Konana na daktari tushonana nao na kama ni ushauri tumeshafuata. Yani kila kitu ambacho unaona yani kinatakiwa kwa mzazi kimeshafuatiliwa lakini kosa ni hilo nikishaota kitu kama hicho kinaporomoka na kinaporomoka kweli mpaka sasa hivi sijaelewa ni nini. Sasa kwa nini sasa mpaka wewe wote ndio itoke? Hapo ndio sasa pako tatizo. Kubera iki inda ubirose ari gikoroka ubirose mu ndoto. Numva ko ari ingorane mama nga. Ingorane zihari rero ni kwicarana nyina naje inasenge n'umusengezana wanje twicare hamwe tuyavugana. Mubazanye mu muryango. Yo ituma inda z'uyu muhungu zikoroka. Kandi zigakoroka birose. Indi gakoroka. Niyo mpamvu ntengezo kubaza. Naze umuryango nyina aze kuko ndisenge. Senge ni nkase. Wewe ni uri nkase. Ise wiwe. Uya nawe ni nyina. Urumva ahantu cha duhurira. Rero nabisaba kuko nta menshi novuga kuko impanuro no muha abandanye kwihangana mugabo tubirabe ibyo bintu aho bituruka. Wewe ujya mugore urasigikiye kwaguma hajya rero. Ujya mugore nta kwirukana umugore ngo kubera inda ziguma zikoroka. Bangahe bamaze kuja ngaho bakavuga bagashinga intahe. Utijana amazi imyaka 13 ntaravyara ndi mu buzu. Ariko zitakoroka. Imana yarampaye umwana nguyu ndamufise.
ariko abo bandi ntizakoroka ugasanga 5 6 7 8 zirakorose canke uko avyara umwana akamuheka umwana agapfa akavyara umwana uko ahetse umwana agapfa urumva rero ico nico bari kibazo ikibazo ni kuzanga mu muryango tukavugana impamvu aho yo bituruka bro mimi nasikia maisha yenu ni magumu ni utata kuko nyina we ashaka umwuzukuru umuhungu nawe uko arose indika kikoroka urumva ico kintu kirimwo kirihe ni kwicarana abantu tukabivugana cha mimi naona kweli maisha yenu ni utata kabisa maisha yenu ni kazi sasa ndugu yangu wewe unawaza nini kivyako unaona haja ndugu yangu mke wako ndio kwa tatizo ama mama yako ndio kwa tatizo mbona alikuwa amkula roho mke wako yani hapo ni kama niko njia panda ndugu yangu yani sielewi nini nitafanya kutokana nakwambia tukiangalia upande wa mama sijawahi kumuona tatizo lolote lile hata mke wangu pia sijawahi kumuona tatizo lolote unaona na ndio maana nakwambia nyumba yenye ulali yeye mauzo ukajua kama inavuja unaona wewe tena uko na siku mingi ufiki nyumbani ndugu yangu hayo sio ya kusema unakuwa unaenda safari mara mingi yani ndio kawaida yangu sababu huwa nafanya kazi ya kutoka hapa naingia Kongo natoka Kongo naingia Burundi ndio okay bakunzi ba Inyishu Media rero je kino kibazo kirandaniye mimi najifanya mtu wa kupata masuluhisho lakini leo nimeshindwa mimi simboni cyo nokora nagerageze kuhuza no muvyeyi wawe kugira ngo hagire ico bavamwe gusa ndemona je naniwe rero bakunzi ba Inyishu Media bobo kata kamera twitahire basi hapa nimeshinda afadhali nimewakuta usiondoke yani kama mambo yanaharibika kwa sababu ugomvi hauishi mimi shangazi shikamoo Baba karibu mwanangu asante ndumiwe